holo ndabaramukije gose amahoro y'Imana bane namwe turabakunda mukaba muri kumwe cyuma Moses ntabwo ngomba kurandira ngo mvuge birebire birenze cyane hano ngomba mbumvishe izi message hagira ibintu bimwe tubiganiraho murabizo ko nibanda kuvuga ku bintu bijanye n'amadini na zambaka z'abaprofete nkuko bibiri bitimbuka ariko na hano by'amadini birimwo ndajyaniranya reka ngenda bumbisha kimwe tubine turakiganiraho murakoze cyane kaduhere kuri iki gatandatu nyuma y'imyaka 10 ayobora umusirikare yizeraga unaturuka mu bwoko bwe Colonel Jean Baptiste Bagaza yaramutembagaje muri coup d'etat y'injyana mu ntitaragize amarasimena ahubwo yafashe micombero aramuzirika arangije amusaba gutorongera agashaka aho yerekeza atari ku butaka bw'u Burundi. Bagaza nawe yaragiye gutegeka Burundi imyaka 11. Uyu mugabo we asa n'uwazanye impindura amatwara agerageza kubanisha abahutu n'abatutsi bo mu Burundi ndetse ahangana na ruswa n'ikene wabo ku buryo ababicungira hafi muri politike y'u Burundi bamushyira imbere mu baperezida bategetse neza iki gihugu kandi politike ze zikagerageza kubanisha amoko yose. Nk'ubwo nabonye wa mushakashatsi twatambutseho Watnigel ku rupapuro rwa 43 rwa cya gitabo Burundi Biography of a Small African Country avuga ko Bagaza yakuyeho ibisa n'ubuhake ndetse n'uburetwa byari bikiri mu Burundi bikitwa ubugererwa. Yashyizeho systeme z'imikorere myiza ndetse n'ibindi. Nyamara usubiye inyuma ku rupapuro rwa 41 rw'icyo gitabo ahavuga ku kibazo cya politike zo guhosha ikibazo cy'amoko ngo yagikemuye nawe abogamira ku bwoko bwe ariko bigakorwa muri politike iteye ubwoba abandi batapfa no kuvumbura. Ikindi nawe yashyizeho politike y'ishyaka rimwe rukumbi ibyo kwiyamamaza cyangwa kwinjira muri politike biba kirazira ku buryo mu matora y'1984 yatsinze ku majwi 99.6%. Yibukirwa cyane kandi ku kuba yarahanganye n'amadini yashinjaga kuba umwanzi w'ubutegetsi bwe. Byinshi mu bikorwa remezo byiza bikeye bifite amabengeza mubona kuri ubu Burundi bufite bivugwa ko byubatswe mu gihe cy'ubutegetsi bwa Colonel Jean Baptiste Bagaza. Sawa mwabyumvise no mugabo ngene yari intwari gatoya kuri ivyo ngo naho hari kacamo agahengamira ku bwoko ibyo turabizi biri hose sinakurirwa ndayemuhora ariko nabwo shigikiye ibibi nabo barabikora ndabizi nabo barabikora naje bari jewe ngaho wo mu miryango yamari wo mu miryango arigiye gato usanga bahengamye hanigiye nje no kubirabura bagasanga nahengamye abazungu nkatangura kubatuma urutoke ariko urumva sibyo bamufatanya ariko ngo mwibanga umva ndi mwibanga nyine ntivyari ibintu bigaragara cyane ariko numva ko yari intwari w'u Burundi byishiri aba bose mona bicaye mu byishini bo president yicayemo uno munsi byishini byakozwe kuri Bagaza kandi murumva yuko yakuye ikintu ca ruswa cyo bitigiturira mwumve neza ntabwo atembagaje umuhutu bakunda kwitwaza ngo yari umututsi mugenzi ariko aramutembagaza ariko aza gukora byiza murabyumva ariko urumva ko uyu mugabo Bagaza ari intwari ngaha Bagaza yakoze ibintu by'intwari bikaza gusa cyane nabwo mu Burundi akwiye kwibukwa kuko byishimo byose mwana bicemo wa president bubu nibyakozwe kuri Bagaza rero azayubahwe hano ikindi murumva yuko Bagaza yirukana ikintu citwa amadini amashengero kuko arabizi ko amashengero n'amadini bizana n'ubukene mu gihugu amashengero yacishijemo karongo kugira ngo igihugu gitere n'imbere yabakaba byo rero hano ngomba gufasha kubwira no president wacu yikure mu pastori ariko kuguma yigira pastori agarukana ibintu bigira uburetwa igihugu ariko urumva ko incabwenge yagabanije umuvuduko w'amadini nabyo naho mu Rwanda bakora ngaho bagabanije umuvuduko w'amadini incabwenge rero ugarutse ngaho wigibisubiza mu by'amadini nta kintu bufise ukora ariko reka muvize no bintu by'ubu pastor naramuvuga naho mwe gadusamara nta kivamwo Abanyisirayeli kugira ngo bashike muri ico gihugu ndababwira baragize ibibazo iyo rero ugira ushikire ca gihugu rero mwibuka Abanyisirayeli bari baheje gwitata barakibona neza niho bace bagomoka bati dupfume twisubira mu Misiri bagize ingorane ntoyi Musa yacaba umwasi babuze utwo kurya Musa niwe mwasi nawe mwumve hano ariko yitwaza Bibiliya president ariko yitwaza Bibiliya yigira pastor mugabo ni wari karivuga kuko imbere muraza kumva acatangura kuyivuga ko bagomba kumukura ku butegetsi tantarima bari mu bugaragwa aho bo kwizeye Imana batimana izoduha biranga mugabo kandundura basigaje iminsi 40 bose baciye bagumuka bati ntaho duja Musa waje kutwicira ngaha urumugesera mbere kubera ivyo reka twironderera abandi baturongora twisubirire mu Misiri hamwe twaho
aha mu Burundi ntabwo uzavuga ngo mwumve wewe neva uri mubi tureke twisubirire mu 2022 mwumve ceri vyose so ngira ngo mavyumvise rero hano yariko avyegeka ko hariho no mu Burundi bari kwavuga ngo neva na have bisurire mu bambere ngo intwaro yiwe ntabwo ishobotse urumva hano yavyitwaje kugira ngo akoreshe Bibiliya akoreshe ijambo ry'Imana rero president wacu nahagarike kugira pastor ntabwo ari pastor ni president nakoreshe politique nkuko ari politique ariko ukinira politique mu byitso ijambo ry'Imana atangura kwitirira Mose yitirira abandi abisirayeli bagumuka iyi politique nta rumwe atayizi nimba agomba yuko igihugu kija ku murongo nakore nkuko bagaza yakoze yishiture mu madini ni naho n'igihugu kizotera imbere mugabo kaguma mu by'amadini yo kwizeza abantu vy'abisirayeli nabandi ntabwo igihugu kizotera imbere cyo kiravuyemo reka mubize kandi kantu hano ko president avuze tugomba kuvugaho gatoya imbo ni mwishi nzambona ibiraya navyo ibiraya gaha bariko barimbura bisanze wa mwimbo ikawa nibagiye ikawa zaramwekaye mu mwaka ubiwe byose n'umwimbo aha mu mugamba ingano no ngaha nazibonye ingano bagira bagenye mu kumunani nta kintu mubona Imana ikoze so murabibona rero hano president bino bintu yavuze ngo vy'umwimbu iby'Imana ikoze n'ibindi nikisindemera je naco n'ikinyoma impamvu ari ikinyoma nuko nakera abantu bamye barima kuva kera ingano zamye zihari kuva kera imisigati yamye hari kuva kera ibiharage byari bihari kuva kera ikawa yari hari kuva kera ibintu by'ibiribwa byamye kuko abarundi bari barapfuye ntabwo abarundi bajya amabuye baje byo kurya biriyo ntabigereranye n'ibintu by'iterambere ntabwo ari iterambere giwe yazanye nta nubwo Imana iri kikora ubu ngo kubera ari ku ntwaro yiwe kuva na none abarundi kuva kera ntimwajya abarundi kuva kera ntimwarima abarundi kuva kera ntimwatera ibigori abarundi kuva kera nta masaka mwagira ibi rero si ibintu byitwa iterambere ngaho hariho kandi kavuga hano nibagiye ahubwo mbuze ngaha yari yavuze yari kavuga yuko abarundi ko ngo amaze kubazanamwe amazi atandukanye niko yavuze president hano so kino kintu nakire ndagomba kukibafashamwe kuko jese nkundi ibintu by'amajambo vyonyene ngo mbasabe barya abantu bakunda gutangaza amakuru abo kuri Mashariki TV abatangaza byose NDFDD yakoze tuze turafashanya bukebuka mugende mutange mugire nka document y'ibintu mwaba mwanditse mutangaza amalobine yose y'amazi president yo bamaze gushira mu Burundi bwe kuri leta ku gatwe ka leta mugende muyandike na anganuku muyatangaza muyerekana kugira ngo basi natwe tuze turabafasha dufashe na president kuko hari ivyo avuga ntibavyumve neza tumufashe nimba ari ivyo yakoze tubone muri uwo mwaka yuko hari ikintu ngaho yakoze kuko hari igihe abivuga gusa atavyerekanye abantu tugaca tumufata nk'umubeshi sinzi ko muvyumva neza tukamufata nk'uko umenga ari karabesha nimba koko bihari mugabo apana yuko agenda yugurura karobine kamwe agaca avuga yuko amazi yakujije mu Burundi leo usanga umengana ibintu birimo ikinyoma genda mwege muri leta mwegerana ivyo bintu amaze gukora muvyerekane nka document ngaho tuzobafashe natwe tubisabikanye tubereke koko bya bintu avuga ko ari byo ndibaza ko atacaha kibirimo now reka tumize kandi ka video no haruga kurikira mumva dukaneye igitoro kugira business ikogwe ukavuga ngo nakizibira uzobishobora Imana ni hii ntabari bataye ucika inkokora ngo ntibishoboka mukarira mugacika inkokora ko cyabonetse kandi bigisubira inyuma banka bemera igitoro namaze kucifatira mu ntoki ni kibazo sawa hano naho murumvise ko president avuze ko ikibazo c'igitoro yacifatiye mu ntoki ko Burundi butazosura kubura igitoro yabivuze muri 2020 sinubwo itariki neza yavuze yuko igitoro yacifatiye mu ntoki ni wagifise nta wundi muntu agifise ni wagisohora ni wagitanga ni wamenya aho gica ni wamenye cinjije ni wamenye ko bigenze umva yacifatiye mu ntoki president sasa rero bino bintu yavuze ngaha hajemo ikinyoma kivuguruzanya nico umuyobozi w'inama nshinga amateka nawe ndabirabe hano yari mavuga reka muce mumvuriza hano c'abantu none uza kunyegeza igitoro
uvoma mu magunguru uza kubika kandi uzi ko n'abarundi bagenzi bakeneye igitoro. Icyo gitoro ni leta ibatanze amadevize kugira ngo icyo gitoro kize kuneza bene gihugu. None we kubera kucazuza kwegeranya kugira ngo icyo gishora mu Rwanda cyangwa gishora handi hantu tutaze, none we ushaka iki? So muravyumva hano rero, reka dufatane kandi president Makanya yaravuze. President avuze ko igitoro wacifatiye mu ntoke. None aba bandi basuma baja ku ruhande bagenda kwiba igitoro gute kandi gifise president mu ntoke? Nimba naho hari hano ku ruhande baca bagaciba president. Nivumenga nta sinzi ko ari ikintu yabashoboye mu gihe hari abantu baza ngaba bagaca ku ruhande bakamwiba ico gitoro. Ubwo bwa mbere yavuze yuko ari we yacifatiye mu ntoke. Ubu naho bavuga ko baza ngaho bagaciba bakayura amagunguru sinzi ahantu bayakura. Kandi ari president acifatiye mu ntoke. President ataragifata mu ntoki ibintu byari vyarayangara. Amaze kugifata mu ntoki ibintu byakomeje kuyangara. So ibi bintu birimwe bubeshi mu bishira ku murongo birimwe bubeshi. Hanyuma ikindi kigira kabiri naco konzi atabintu birengana ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda hugaye igitoro gishobwayo gute mu Rwanda. Navyira mu bisigurira abanyagihugu neza kubera muri ko marabivuga mutabisobanuye neza bumva yuko muri ko marabesha kandi nimegema muri ko muri tukisha. Umupaka w'u Rwanda n'u Burundi urazibiye igitoro gica kigira mu Burundi kigasohoka kigaca muri Kongo cyangwa muri Tanzania cyangwa kiraguruka gica mu kirere gica mu mazi. Ingabo z'u Burundi n'abajejwe umutekano w'u Burundi bari ku mupaka kubera ko ibyo bintu byasohoka mu Burundi bwaca ku mupaka burimo esase n'igitoro. Hanyuma nibabisake ngo babifate muberekana abo bafashe bakigaruka. Nimba muzi koko abantu bakidandaza cyangwa koko nimba muzi abantu bakidandaza mu Rwanda ho mubavuga amazina ninde ngabafatiye he birimo bubeshi ngira ngo musigura abanyagihugu ahantu cyo gitoro bagicisha kugira ngo cinjira mu Rwanda. Nimba naho kiva mu Rwanda kigasohoka gaca muri Kongo cyangwa gaca muri Tanzania nande kikagenda, ingabo zishinzwe umutekano ziba ziko zikora iki ko zitagifata kuko nta gitoro cyo vindana mu gihugu tuzi gata gitoro dufise kigasohoka. Ibyo tuzi nuko ibitoro biva hanze y'igihugu bikinjira indani mu gihugu kandi nimba bicunzwe na leta bagenda bakavyiba gute bakabitwara gute n'ikintu bubeshi. Ibi rero mukomeje mubesha ubwanjye mwegema muri ko muri Sambura ntabwo tubanka nabo ndabasuzuguye muri ko marabesha abanyagihugu barumva yuko muri ko marabesha. Ndakamvize kandi kuno mugabo n'abantu bari maravuga umuguzi ntibamuha ni umugabo mubona hano w'inkofero haruguru na mumviriza igitoro gikwiye. Vyasaba yuko inzego zibijeje nka BBN n'abandi bagenda kuraba yuko amapompo vy'ukuri atanga igitoro gikwiye. Ivyo nta namwe tubona biriko biraba. Ica gatatu nuko haba kajagari kenshi iyo igitoro kije ku mirongo. Igipolisi cyatitegerezwa guhagararira itangwa neza y'igitoro, usanga abatari bakahubwo bariko baratoza igiturire kiri hagati y'ibihumbi 50 n'ijana kugira ngo umuntu ashikirwe mu kuronka igiturire. Eka mbere n'abajeje gutanga ico gitoro bamwe bita pompiste ugasanga nabo nyene baratangisha igiturire kugira ngo baguhe igitoro gikwiye nuvuga cinshi cyabwira na ushikirwe cyangwa ugasanga bariko barashiramwo kankunzi na kamwana wa mama umuntu bazinanya akaba ari we ashikirwa kugira ngo baguhe igitoro. So now muravyumvise karo kantu avuze murabe kino kibazo ngaha gihari. Avuze ko uje kunwesha igitoro ari gihe bamwaka igiturire cy'ibihumbi 50 cyangwa cy'ibihumbi 100. Yego ibi biraba abapolisi bakakwaka igiturire cy'ibihumbi 50 cyangwa 100 usaze moto bakayitwara imodoka yawe bagera kuri bajya batanga igitoro bagasohoka kwaka ishande amafaranga. Now hari urumukene araje kunwesha igitoro. Uwo mukene aje kunwesha igitoro cy'ibihumbi 8 ni nka karore ibihumbi 8 cyagitoro cy'ibihumbi 8 abajeje umutekano ari ba police camushira ko ngaho baciye bamwaka igiturire cy'ibihumbi 50 kugira ngo bamugeze imbere bamugururira inzira yo guhagera ibihumbi 50 bisho bicika ibihumbi 58 aciye agera imbere ko batanga igitoro bamatse igiturire cy'ibihumbi 200 15 50 ngo nijana kuduka mucyo mutetanya amafaranga ngira ngo ava hatanze nk'ibihumbi 80 50 kugira ngo agire ya litiro ni kuvuga ngo ahubwo baje batanga ibya magendo kariho baca bakironka kizimbuzo kuko utanga icya magendo ijya litiro aca yagurisha nk'ibihumbi 200 cyangwa 30 atakindi kintu ngaho gikurikiye. Mugabo aje kunwesha kuri station atanga ibihumbi 8 by'amalitiro yaje kunwesha 200 30 40 igituruye kuri polisi 215 30 igituruye kuri urya muntu atanga ntuze
urumva uwo muntu abahombye yamara kugenda akaduza amafaranga menshi ku ngendeshwa mugaca mutangura kumufata yuko badugije amafaranga arenze kumbe nabwo bivana n'ubusuma bwatanguye gukorwa n'abo bantu bakiri bato hanyuma ikindi abo murumva ngo intuze ngo kamwana wa mama urumva bakoresha kamwana wa mama kanga izindi biki ibi navyo biroroshe uko mwabikemura nuko leta umenga ntabwo ugomba kubikemura ntihagire bamwe mu nzego bakorera umutekano bihishe bigire nk'abanyagihugu basanzwe mwambara amakamera nimba bishoboka cyangwa mufata ama audio nimba bikunda niyo mwabona ubatse igiturire acafatwa ubwo nyene haba hari inzego zibijejwe baci bamucakira bibizogabanya ubusuma kugira ibiturira nimba mugomba koko igihugu kija ku murongo mutagombye kubikora naho muri ko muracubika gikwiye nuvuga cinshi cyabwira na ushikirwe cyo gasanga bariko barashiramwe kankunzi na kamwana wa mama umuntu bazinanya akaba ari we ashikirwa hari ingingo rero gufatwa n'igipolisi cyo kubuza abantu kuza gutondera igitoro kitarashika muri station iyo nayo nyene turavye ni ingingo atakamaro na kamwe iri kyamarira abanyagihugu kiretse yuko ikomeza mwe vya kamwana wa mama hamwe no kurya ibiturire kuko udafise umuntu muzinanye kuri station agitanga canke ukaba utazinanye na nyene station ntuza kumenya yuko igitoro kiri gitanga uza gushika usanga rero harimwe bamaze kuribwa kara babibwiwe n'abapolisi n'amastation iyo udafise bena ugasanga bamwe bibaye ngombwa yuko bahigiturire abaje gutanga igitoro kugira ngo kigira kize bazobabwire no kuvuga iyo ngingo nayo nyene nacaje ifasha kiretse gukomeza igiturire n'ingendo ya kamwana wa mama muri ibe n'ivyo bintu mavyumvise rero ingingo abapolisi bafashe ntabwo naje nayishigikiye aho gwaje guhuhura ibintu sinzi rero impamvu iwacu mu Burundi dukunda gufata ingingo zonona ibintu ntizifate ingingo zubaka ibintu ni kuvuga ngo bano bapolisi baraje ngaba bavuga ngo ni musubire ntimutonde bazobahamagara ninde yo guhamagara nta numwe babizi ibi na general bigaye ntabwo nabishigikiye so ibi bintu leta niyo yishiremo ubwenge biroroshe gufata jewe naje ndazi ko ndi muri leta babasuma bakoroha gufata gusa sinzi impamvu leta itabishiramo inguvu yishinga yidoga vyonyene ntabwo tubanka turiko turababwira kugira ngo muca kenge aha rero bamwe baca baza ngo usuzugura igihugu ngo ntiwobivuga ngo wohora no ibi biturimwe n'ubusuma byonona igihugu hitamwe yuko tubivuga igihugu gikire canke muhitemwe yuko tubihora igihugu kigwe mu manga